Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Ndashimiye data ko asubiye kuvyemera kugira ngo nsubire kugaruka tuganire ku majambo y'Imana. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ndagukengurukiye uyu mwanya Mana ko usubiye kunyemerera kuza imbere y'ubwoko bwawe. Ndi imbere yawe Yesu ndagusabye ngo untabare ungirire neza umfashe undongore mwami, kandi muhemu wawe mwiza antegekere ico nkwiye kubwira ubwoko bwawe. Urakoze kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nigihe giti intambara igashira, nigihe gitumura bugacyahwa, nanone nkarambika umutwe wanje muri rwa rubavu wa Yesu nkunda. Amen. Nigihe gito bene data intambara zigashira, ibyo urimwo byose, ibyo bikubabaje, ibyo bikugoye, ibyo biguhangayikishije, n'igihe gito byose bikarangira. Yesu nashimwe. Uyu munsi mfise amajambo maranye iminsi mu mutima wanje, amajambo avuga ku ngenzi ziriko ziraja mu ijuru. Twarihanye ibyaha turabireka, turi mu rugendo, ariko urwo rugendo ntirurarangira. Rero kandi mu rugendo tugenda turahura na byinshi bigenda bidutangira, ariko hari amajambo amwe nagomba ngo turushirizeho kuganira kuri wewe wamaze gufata iyi nzira yo gukurikira umwami Yesu. Hari ijambo ngomba turabire hamwe riri mu gitabo ca Yohana igice ca 3, turahera hariya ku murongo wa 34. Haravuga ngo uw'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana, kuko idatanga mpwemu ku ngero. Imana ishimwe. Ngo uw'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana, kuko idatanga mpwemu ku ngero. Tubandanije hariya ku murongo wa 36 naho haravuga ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo, ariko ishavu ry'Imana riguma kuri we. Uyu mwana bariko baravuga ni Yesu Kristo, ngo uwumwizeye arafise ubugingo budashira, ariko ngo utamwizeye ngo ishavu ry'Imana riguma kuri we. Bene data, kuri hano hantu tuvugira, kuri no rubuga tuvugirako, n'abantu benshi cane bavugiraho Imana, kandi umwe wese aza avuga Imana nk'uko yayizeye. Aha hantu novuga ngo ni nk'ikiyaya kinini cane, canke ni nk'ikibuga c'umupira gikinirwako n'abantu bose, umuntu wese afise accès, umuntu wese afise uruhusha kuza aho hantu. Nico gituma nagomba kwibutsa mwene data uri kurankurikira, iyo uza hano kuri uru rubuga ukwiye kuraba nka kwa kundi umuntu atora ivyo afungura aba ari kugira. Ntuzoze urarya ibintu vyose bije, ivyo ubonye vyose uza urarya, kuko uzohava usanga uriyemwo uburozi. Rero iri jambo rivuze ngo uw'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana, kuko idatanga mpwemu ku ngero. Hari abantu benshi bavuga Imana, ariko suko benshi ari uko Imana yabatumye. Hanyuma iyo umuntu rero avuze Imana atarongowe na mpwemu yera, hari ingaruka biba bizana mu by'ukuri. Hari ingaruka biba bizana kubera yuko
uyo yamutumye niba atari Imana yamutumye, uyo yamutumye aba arifise ikindi agamije. Ni naco gituma dukwiye kuba maso igihe cose dukurikira ubutumwa bwiza canke ubutumwa bwose buvugwa kuri YouTube. Imana rero idufashe kugira ubwenge canke kugira amaso y'impwemu abona, kuko abazimiza benshi bariho. Numvise abantu batandukanye bavuga Imana ugutandukanye, nca numva nti Imana ufashe umuntu wese aza kuri uru rubuga atazohava agwa kuri aba bantu ndiko ndabona. Imana rero nihabwe icubahiro ku bwawe we ufise mpwemu yera akurongora. Uyu munsi rero narimaranye ikintu numva nshaka kuganira na bene data, ikintu cerekeye umubatizo. Umubatizo murabizi yuko abantu twarigishijwe yuko umuntu abatizwa rimwe gusa, ataza arabatizwa ngo nuko umubatizo ni rimwe. Kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo umubatizo ni umwe, ngo n'ukwizera ni kumwe. Rero nagomba turabire hamwe umubatizo, uwo mubatizo uvugwa uwo ari wo. Kuko nubwo umubatizo ari umwe, abantu bose ntibabatijwe kumwe, canke uwo mubatizo ntibawuronse, uwo mubatizo bose ntibawuronse. Naho hariho imibatizo myinshi, ariko hariho umubatizo Bibiliya idusaba ituronderako. Turavye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, reka turabe mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'19, igice c'19 turahera hariya ku murongo wa mbere. Vyakozwe n'intumwa 19 turahera hajya ku murongo ijya 50 itangura. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, maze Apolo akiri i Korinto, Pawulo aca mu bihugu vyo haruguru ashika muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati, ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo nyabaki? Bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uwuzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Haleluya. Aha turabonye umuntu yitwa Apolo. Uyu Apolo turavye haruguru turabona nyene yuko turavye hajya mu gice c'18 hajya ku murongo wa 24, Actes des Apôtres 18-24 haravuga ngo, maze umuyuda yitwa Apolo amamuko yiwe ni muri Alexandria, yari umuntu w'ubwenge, ashika muri Efeso, yari umunyabushobozi mu vyanditswe. Uwo yari yarigishijwe inzira y'umwami wacu. Naho nagomba, uyu Apolo yari yarigishijwe ivy'umwami Yesu, yarazi ivyanditswe, kandi biboneka rwose yuko yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu. Bishoboka nuko no kumwizera yari yaramwizeye koko, kuko turabona ngene yasigurira abandi, yigisha abandi. Rero ariko Pawulo rero ashitse muri Efeso, aca basangayo, aca arababaza ati, mwarakiriye mpwemu yera igihe mwizera?
icerekana ko bizeye ni uko yamaze kuvuga aha hejuru ngo ngo yari yarigishijwe inzira y'umwami wacu, ni ukuvuga ngo yari yaramenye ibya Yesu. Hanyuma Pawulo raca avuga muti none igihe mwizera mwarahawe mpwemu yera? Ubu nawe aca aravuga ati aha, ngo baramwishyura bati ntitwari bwanavyumva yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo nyabaki? Kubera iki yababaza iby'umubatizo ariko arababarira ibyo kwakira mpwemu yera? None ibyo kwakira mpwemu yera bisana canke bisana iki no kubatizwa? Kuko yababaje ati mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Bati ntitwari tunabizi. Ati none mwebwe kugira ngo ntimube mubizi mwahawe umubatizo nyabaki? Ati ntabyo twari tuzi, ati twe twahawe umubatizo wa Yohana. Pawulo ntiyaciye yumva ko bikwiye kuba umuntu yararonse umubatizo wa Yohana. Oya, niho hahandi ababwiye nti umubatizo wose ntabwo ari uwo mubatizo uba wemewe. Aba bahawe umubatizo wa Yohana basubiyemwo kubatizwa kandi. Kubera yuko umubatizo wa Yohana iki gihe muribuka ko Yesu atari bwaze, Yohana niwe yatanguye kuza ariko yigisha avuga ku bwa Yesu yari agiye kuzoza. Rero iki gihe Yohana yigisha ntabwo yari bwaronke ndibuvuga ngo instruction canke ntiyari bwaronke urutonde rw'ingene bakwiye kubatiza. Rero wewe yababatije nk'uko mu migenzo bari bayifise, kwiyoga kwikura k'ubucafu, ngo barababatiza mu mazi, amazi atemba, umuntu bakamwimikayo bakamujobekamo bakamuvyura, sinye yuko ubucafu bwose buri ku mubiri abukuweho cane. Kandi ngo aheje kubatizwa baca badondagura n'ivyaha vyabo byose kugira ngo biboneke ko ivyo vyaha bavuze byose byabavuyeko. Ariko mwumve yuko uwo mubatizo naho womenga wasa n'umubatizo w'umwami wacu Yesu, ibyo yasabye mu mubatizo w'abizera, uyu mubatizo ntiwari wo. Uti kubera iki? Kubera yuko ngaha turabona Yohana kuri Actes des Apôtres 19 verset 4 aravuga ngo Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uwuzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Yohana yababwiye umubatizo wo kwizera, umubatizo wo kwihana, ababwira by'uwo Yesu azoza. Ariko rero ngo babyumvise ngo baca babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Haleluya! Baca basubira kubatizwa. Aha nje kuri ba bandi bene data abandi bahora bavuga ngo narabatijwe ngo sinzosubira. Warabatijwe n'ivyo, ariko wabatijwe umubatizo ki? Niba warabatijwe umubatizo w'umwami wacu Yesu, umubatizo w'abakristo, niba ari uyu wabatijwe ntukwiye gusubira kubatizwa. Kuko uyu mubatizo w'abizeye umwami wacu Yesu, baba barihanye hanyuma bizera umwami wacu Yesu. Warihanye hanyuma ukizera uyu Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma ugaca ubatizwa muri iryo zina. Haleluya! Kubatizwa muri iryo zina. Rero kubatizwa muri iryo zina ni ikintu gikomeye cane, kuko hariho abandi batabatijwe muri iryo zina kandi babatijwe iyindi mibatizo. Mw'isi ngira hari imibatizo myinshi murabizi, ariko tugomba kuvuga uyu mubatizo umwami Imana yavuze ko abantu bakwiye kubatizwamo, ngo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Niko Yesu yavuze hariya muri Matayo
Em, muri Matayo igice c'icumi na gatandatu. Haleluya. Havuga ngo bagende ngo bigishe ngo mu baremwe bose ngo bavuge ubutumwa bwiza ngo babatiza bose mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera. Ni muri Mariko 16 hariya ku murongo w'15 arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko uwutizera azotsindwa n'urubanza. Ngo uwizera akabatizwa azokizwa. Aha turabona ngo abamaze kwizera nibo baca babatizwa beneda. Hari abandi bantu babatijwe batarizera. Hari abandi bantu baza uti mbese wabatijwe ryari? Akaca avuga ati jewe nabatijwe nkiri umwana mutoya. Ikibazo ni wari wizeye? Warizeye hanyuma barakubatiza? Niba warizeye ukaba wizeye umwami wacu Yesu, ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, ukihana ibyaha byawe, hama bakubatiza n'amahoro. Ariko nusanga atari uko byagenze, inshuti yanje, wihute wihane, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma ugende bakubatize. Imana ishimwe. Kandi uyu mubatizo wa Yesu Kristo, Yesu nawe nyene yarawubatijwe. Uyu Yesu yaragiye aho Yohana yariko arabatiza, aca aravuga ati numbatize nanje. Imana ishimwe. Yesu rero aca arabatizwa na Yohana. Data wa twese nahabwa icubahiro. Yesu atwereka akarorero, aja mu mazi, baramwimika wese hama baramukurayo. Niko natwe uyu munsi twahawe akarorero k'ingene dukwiye kubatizwa. Kandi uyu mubatizo ujana n'umuntu yabanje kwakira umwami wacu Yesu. Imana nigufashe, Imana niguhezagire wowe wamaze kwakira umwami Yesu. Hanyuma rero bagaca bakubatiza wamaze kwizera ukihana. Imana ishimwe. Dusubire kuri wa murongo muri Actes des Apôtres 19, ibyakozwe n'intumwa 19, hariya ku murongo wa 5, ngo bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza, Mpwemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Amaze kubabatiza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera, ni ukuvuga ngo yababatije mu izina rya Yesu, kuko iryo zina rya Yesu ririmwo uko nyene uko niko Yesu yababwiye. Yababariye uko Yesu yababariye ati muzohore mubatiza gutyo. Baca barabatiza rero. Bababatije ngo Pawulo aca haleluya, ngo aca barambika kw'ibiganza, baca buzuza Mpwemu yera. Imana ishimwe. Abantu benshi iki kintu cyo kuzuzwa Mpwemu yera basa nkaho umenga baragitituye. Hari abantu benshi bigisha ibintu bakavuga ngo none ngo muri iki gihe ngo hariho ibintu bitagikora, ngo kubatizwa mu mazi ngo ntibikenewe. Mwene data, ibi byo mu gihe c'iherezo birateye ubwoba. Ijambo ry'Imana bararihinduye, barariconga uko bashaka, nkaho umenga ni découverte bagize. Nta découverte isumba ibyo Mpwemu yera yahishuye. Imana nishimwe. Yesu yavuze ati mugende mubatiza abantu. N'izi saha abantu baracabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, kandi baracuzuzwa Mpwemu yera, ingabire za Mpwemu yera ziracakora. Hari abantu biyumvira ngo none ngo ibi bintu bya Mpwemu yera byabaye muri kiriya gihe kera. Oya, n'uyu munsi n'izi saha biracakora, kuko ni isezerano ry'Imana. Ngo baca babarambika kw'ibiganza, ngo buzuzwa Mpwemu yera, batangura kuvuga indimisha. Yesu nashimwe. Mwene data, woba waruzujwe Mpwemu yera nawe?
icyo ni ikibazo nawe wibaza. Mwene data, nawe waronse umubatizo uyuwe? Mbese n'umubatizo wa Yohana nawe waronse? Canke mbese ni wa mubatizo w'abana batonya waronse? Canke hariho n'uwundi mubatizo nabonye dusoma muri 1 Corinthiens chapitre 10. Hari ubundi mubatizo kweri nabonye ku murongo Abikorinto ba mbere igice c'10 hariya ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, ngo bene data singomba ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya ca gicu, kandi yuko bose baciye hagati muri ca kiyaga cigabanijemwo kubiri, bose bakabatirizwa kuba aba Mose muri ca gicu co muri ca kiyaga, bose bagasangira vya vyo kurya vy'impwemu, bose bagasangira vya vyo kunywa vy'impwemu, kuko banywa ku gitandara c'impwemu cabakurikira. Ico gitandara cari Kristo, ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragwa. Mwabonye ngo bose babatirizwa kuba aba Mose. Mwumvise ngo hariho abari barabatijwe kuba aba Mose. Rero umubatizo w'ukuri, umubatizo wemewe, umubatizo uvugwaho muri Bibiliya, ni umubatizo w'abantu b'Imana, w'abakristo, umubatizo w'abizeye umwami wacu Yesu. Uyu mubatizo Yesu ubwiwe yavuze ati muzobatiza abantu mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Turabe irindi jambo muri Romains 6 verset 3, Abaroma 6 ku murongo wa 3. Haravuga ngo canke ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo Yesu twabatirijwe mu rupfu rwiwe? Twabatirijwe muri Kristo Yesu. Nta wundi agakiza kabonerwamwo atari uyu Kristo, kandi ababatizwa bakwiye kubatirizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uku Yesu yabivuze aba ariko tubikora. None rero mwene data, ikibazo caje kuri wewe, mbese nawe bimeze gute? Nawe woba igihe wizera warabatirijwe? Igihe wizera hanyuma iyo turaba Yesu yatanze akarorero ngo yagiye muri Yorodani baramwimikamwo. Ni ukuvuga ngo yari sinye yuko apfanye na Yesu hama bakazukana nawe. None rero mwene data, nshuti y'umusaraba, Yesu yaraduhaye uko dukwiye kubigenza. Hindukira, kurikira ibyanditswe, wizere umwami Yesu Kristo, umwakire, watura ibyaha byawe, usengerwe, ugende bagutegure kukubatiza. Kandi nibakubatiza baca kurambika kw'ibiganza, uce wakira Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ni inkomezi ziva mu ijuru zikaja kuri uyo muntu yatunganije ubugingo bwiwe. Imana ishimwe. Kandi umwami Imana yarabisezeranye. Yesu nahabwa icubahiro. Hari abandi bahawe Mpwemu Yera batarabatizwa. Iyo turiko turaraba ca gihe Corneliyo katuharabe Actes des Apôtres chapitre 10. Yego, ku byakozwe n'intumwa igice c'10 ku murongo wa 42, duhera kuri 42. Ibyakozwe n'intumwa 10 duhereye kwajya muri 42. Atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ari we Imana
yashinze kuba umucamanza w'abariho n'abapfuye. Kristo Yesu niwe azoba umucamanza w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko uwumwizera wese azoharirwa ibyaha ku bw'iryo zina ryiwe. Haleluya. Petero akivuga ayo majambo, mpwemu yera aramanuka aja ku bariko barumviriza iryo jambo bose. Imana ishimwe. Ngo abizeye bo mu bakebwe barumigwa, abazananye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo mpwemu yera, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpwemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe? Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bene data, mwumvise aha naho tubonye akarorero k'abantu bari buguruye imitima yabo, bumviriza ijambo ry'umwami Imana Petero yariko aravuga. Barumviriza n'umutima wugurutse. Ubwo nyene Imana icibururukirizamwo ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. Ngo bariko barumviriza bose baca baruzuzwa mpwemu yera. Ariko mwabonye akantu, igituma mvuga ngo kubatizwa mu mazi ni ikintu gikomeye cane, n'umugigwa ukomeye ijuru riharura ko ari umugigwa udasanzwe, nubwo Satani uyu munsi ariko arazimanganya mu bantu benshi. Ubona aba bantu b'Imana ntibaciye batekereza ngo none ko abantu buzuye mpwemu yera ngo n'amahoro. Oya. Petero yaciye avuga ngo iki? Ngo none ngo hari umuntu yokwima amazi aba bantu babatijwe mpwemu yera nkatwe? Baciye barabatwara barababatiza mu izina rya Yesu Kristo, barababatiza. Imana ishimwe. Bababatiza nk'uko umwami Yesu Kristo yabibategetse. Muri iryo zina ryiwe. Imana ntihabwe icubahiro. Rero kubatizwa ni ijambo rinini. Mwene data utarabatizwa ucumva imburi ndakubariye muri kano kanya, wihuta ugenda ubikore. Ntiwumva abantu bakubwira ngo none warabatirijwe ujya mu batirizo urakwiye. Oya, genda wihane, watura ibyaha byawe. Bishoboka ko atani ibyo ufise kumbure, ugenda uvuga uti jewe nshaka mumbatirize, ndagomba kubatirizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baca bakubatiriza, baca bakubwira n'ingene biri bugende. Ariko ureke kwicara utabatirijwe. Erega iyo mibatizo yindi ntiharugwa. Nk'uko tubonye ababatijwe umubatizo wa Yohana barabasubiyemo, kandi mumenye ko Yohana yari umuntu akomeye cyane. Yohana yari umuntu akomeye, abavuze ubutumwa bukomeye. Ariko ababatijwe nawe Yesu ataraza babasubiyemwo. Nico n'uyu munsi ushobora kumva ubutumwa bwiza bukagucanira mpwemu yera akakururukirako, kuko mpwemu abona umutima wugurutse, umutima utari mwicaha. Nta kibuza mpwemu yera kururuka. Ariko naho wabatije muri mpwemu yera, genda bakubatize mu mazi menshi, bakubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera. Imana ntihabwe icubahiro. Kandi ako kantu nagomba kubabwira inshuti zanje bene data, tugende nk'uko umwami wacu Yesu Kristo agomba, tugere ikirenge mu ciwe. Satani ntakubeshe ngo uhagarare ahantu hatariho. Erega nuhagarara ahantu hatariho, Yesu bazoraba ijambo ry'Imana ati ijambo ryavuga gutya. None kubera iki wemeye? Ntuzovuga ngo pasiteri yarambeshe, ntuzovuga ngo patiri yarambeshe, ntuzovuga ngo nde yarambeshe. Wari ufise ubwenge, wari ufise kwisomera. Ndakwifuriza uyu munsi guca urubanza, Yesu agufashe. Ndabizi abantu benshi bagize ibibazo ngo ngo je narabatijwe, ngo je nararonse umubatizo, ngo jewe ngo byagenze gute, ngo nta kubatizwa kabiri. Ntuzobatizwe kabiri, ahubwo ntiwari bwabatizwe. Kuko kubatizwa nyakubatizwa bitangurira ku kwihana, bigatangura kwizera umwami Yesu. Warabikoze, warizeye sawa, warihanye sawa, none warabatijwe,
umaze kwizera, kuko abantu benshi babatijwe batazi n'ibyo ari byo, babatijwe bari abana bateruye, babatijwe n'ababyeyi babo. Yesu abahezagire, abagomba kugenda bakagera ikirenge mu ca Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. kandi iyi shene turi kutuvugira ko ni shene Habonayo, wandika mu ndome nini nini Habonayo, uca ubona n'ayandi mavideo menshi noba narabasangije kumbura uto wari warabonye. Imana y'ububasha ibahezagire. Karibu abakristo bashasha mugiye kubatizwa. Yesu habaha umugisha. Mana yera y'ububasha, ndagushimiye kubwira ijambo. Urakoze kubwa bene data uhumuye amaso, urakoze kuko bagombera neza, urakoze kuko ugira ubahe gutangura intango nziza. Haleluya. Kandi ndagushima ko witeguye guha muhemu yera abo bose bariko barayigusaba. Nuhabwe icubahiro ko wumvise ugusenga mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.